yari bavuga isugi ku muhungu bavuga ku mukobwa bavuga ku mukobwa muka n'abahungu bubaka izabo bataramenya abagore bariho sinzi gusa ko kiva ngo nisugi yayisugiye kiva ku mukobwa muka n'umuhungu yubaka ugwiwe atamukorazi atamwigemazi bariho muka ni bake yego nk'umuhungu nawe yakuza agenda mu ngeso y'ubusambanyi nasho kubumbwa n'umugore umwe oya biramugora aca agomba haroye hose aza n'umugore nato bashira mu nzu akabasambaniriza niho hagiye usanga bavyaye abana hanze kandi abana benshi batandukanye n'ubuzima bwo urabona ko bugoye kacu usanga urugo rwiwe rugiye yubatse neza ruzwi n'amategeko ruramunaniye kujera kubera afise abandi bana hirya no hino adashaka kubarera ngo bikunde ku mafaranga yarasiyo canke kubambika niyo ibingorane bigatuma rero umugore wo mu nzu bama baryana rero birashika rero uko umuhungu kugira ngo yemere ikosa ntibikunda ko umuntu w'umugabo yemera ikosa apfa yihagarara ko agapfa yishigikira mugakabona yuko amakosa yama ku mugore imisi yose umuntu atizigamye kuva na kare ari muhiri wabo kwa na nyina no mu rugo kenshi birabagora bakarenga ibigo yego nk'ubu unye birashika umuntu w'umugabo afatirirwa akaja nko ku kazi akaja nko hanze y'igihugu canke akaja mu ntara birashika rero wewe wamye urenga ibigo kuva na kera uri inkumi n'ubundi ukamucamo umugabo wawe no kuvuga bimwe bavuga ati yakariye ni gata n'ubundi ntibiguheramwe gose ni hamwe mbere usanga kenshi bari kuza bahanura uyu mugore wawe twamuye hagaranye n'abantu hariya kubera ko umugabo nabazi kungene yamusanze atamusanganye ubusugi acagira ati uyu muntu yamyancamo kuva na kera n'ibindi bambwiye ndavyemera bituma rero utagira ubwizigirwa kuwo mwubakanye Mwende yose kandi baramutse abakunzi ba Royal TV muko muradukurikirana ni mbere ashaka kuri micro za Royal TV nkuko mutaze mumenyereye mu biganiro bitandukanye uno munsi nakuzaniye ikiganiro cingo n'umubano ingo n'imiryango ikiganiro tuyaga ku buzima bwo mu rugo ubuzima bw'abiteguriye kuja mu rugo canke se abo vyanse mu rugo byose turabimenyera ngaha muri kino kiganiro uno munsi rero tugenda etape par etape nashatse tuganire kuri sujet no mu mama w'ubwiza mubona ngaha mu mama wanje yanyemereye ko dukorana kugira ngo mushoye kumva uko ashobora kuyaga ivyo ashobora kubashikiriza muri kino kiganiro no mama w'ubuntu rero ndashaka tumenye vyinshi mbega ugwaruka ruriko gwitegurira kuja mu ngo rukwiye kwitwara gute mbega ingingo ngenderwa ko rushobora kwisunga kugira ngo bize bigende neza ufatiye kubo vyakundiye apana abo vyankiye mbega ugwaruka ngo vyitwaramwo gute kaze rero mama mumeze neza mbogereza ka micro rero ndashaka kuvuga akazina kawe wongere kandi uramutse abariko baragukurikirana ndabaramukije mwese abantu muri ko muradukurikirana kuri iki kiganiro nkaba nitwa Iradukunda Rubine abasanzwe ndi umurezi mwabyumvise ko asanzwe ari umurezi bisigura yuko afise vyinshi byo kuyaga afise vyinshi byo kubashikiriza muri kino kiganiro mbega mama uri kuraraba ugwaruka gwa kera bose kera cyane mukiri udukumi dutoya mukireshwa n'ugwaruka gw'iki gihe mubona bimeze gute mbega ubudasa buhari n'ubwahe yego cyane ndabona hari ubudasa ugwaruka gwa hambere yaheze n'ubu hari ubudasa aho hambere indero yari hari kweri ikwiye yego nkeka no kubera tutari bwaronke civilisation ikwiye nk'aya mateleviziyo cyane cyane nk'abantu tuva ruguru ntitwari tuyabona hama ya matelefone ntitwari tubibana ngo tubibone ariko rero ubu abana barabona televiziyo baraba bafise amatelefone bigatuma basamara twebwe natwe abaho hambere umuvyeyi yaragutuma akakwigisha n'indero yo mu rugo akakwigisha guteka kare akakwigisha ibikorwa byo mu nzu biraba abigeme ukabikora mugabo ubu abana bo bukweragira ati cyereka nje kwisamarira ku telefone umunamutumye ikintu ntakunde akahakura ubusamazi cyane no kuvuga muri make indero yaho hambere ni yubu kugwaruka gwa bigeme sico kimwe biratandukanye yego mbega muko muraba umwigeme ijambo umwigeme mbega umwigeme muri rusangi
kugira ngo ashike kuri rya ntambwe kuvuga ati ndavyemeye ngo mbanje mu rugo. Mbega kuri mwebwe umwigeme yorangwa nk'umugeni yo kwitwara gute? Murakoze. Kugira ngo arangwe. Umwigeme yorangwa nk'umugeni vy'ukuri. Ubwa mbere ho nuko yoba ari umwigeme nyene akwije ibisabwa. Hariho abantu bumva ijambo umwigeme. Ego abantu bose nabigeme mugabo ntibaba bafise ubutwari bumwe, ntibabigenza kumwe. Kera cyarazira kikaziririzwa yuko umwana w'umukobwa agendana n'abahungu, hariho kugendana bisanzwe no kugenderana mukinjira amabanga yabubatse. Ivyo rero kera barabitubuza cyane uburyo twebwe twamenye abagabo tugiye ku bagabo nyene. Yego nico gituma avuga nti indero yubiragoye. Urabona umwana myaka 15 20 ngo we yatwaye imbanyi aravya yatagira umugabo. Ivyo rero biva kukunge nabubu batitwara neza. Kandi rero ntibisigura ko abavyeyi tutavuga. Oya abavyeyi turavuga mugabo akatunanira twavuze. Gereza ka micro. Bandanye. Ego bandanya. Nariko mvuga nti rero indero yaho hambere atandukanye n'iyubu. Kera rero umwana w'umwigeme cyarazira kazirizwa ko agendana n'abahungu. Ni muri uko kutagenda n'abahungu rero hakura indero. Twarakurira mu bintu by'imihari. Hajya n'imihari nk'abakatolika, imihari y'abakatolika iraturera cyane. Rukristo iratubuza ubusambanyi, ikatubuza kuyiba, ingeso mbi zose bakabitubuza. Mu kiringo rero wemeye ukaja muri uwo muharo kumviriza amategeko yawo, nukuri ingeso mbura ziheba. Bakubuje kuyiba, bakubuje gusambana, bakubuje cyose kibi, bacukura atavyubwira. Mugabo abana bubu baranababwira kuja mu mihari si bose. Kandi koko ko bababona bavuye no mu mihari bakaca baja mu bindi bitandukanye, cyo usanga babivanga. N'abanyamihari si bose bameze neza mugabo uwo pfumubona umwana arerewe mu mihari ari akarusho. Mwavuze muti kera umwigeme kugira arangwe yategezwe kwanza kuba ari umwigeme yireze runtu, yarezwe runtu, no kuvuga akiri inkumi ataramenya icitwa umugabo. Mbega hoho ku musore hoho nibabira bikwiye kurabwa no ku musore barabiraba. N'igituma bakunda kuvuga bigeme nuko bo bagaragara n'igihe barenze ibwirizwa rya 6 bice bigaragara batwaye imbahanyi. Mugabo umuhungu wewe nta kimenyetso aronka kiretse umukobwa amuvuze. Aho rero bavuga kenshi bakobwa nukubera ko twebwe abamama dufise abakobwa niko tumaramara cyane. N'umuhungu nyene bamukuzaniye ukabona yatwaje inda umwana w'umwigeme hariya, ukabona baje bamushoreye ati umwana yatwaye inda y'umuhungu wawe. Navyo nyene biteye isoni. Haba rero ku muhungu haba ku mukobwa indero runtirakenewe. Yego indero pasoni irakenewe. Mbega ho bishitse akaja no kuba kuguyiwe akagenda afise ubuntu bw'ubwigeme bihesha icubahiro uwo mukobwa nyene, bigahesha icubahiro n'abavyeyi be bamureze. Kavuga ati umwana bamureze neza, bigahesha iteka n'igihugu. Yego cyane. Mbega ho umwigeme ko yo kwitegurira kuja mu rugo byaramaze gushika ivyo bikamubako, n'umwigeme yizigamye ubuntu bwiwe. Mbega itandukaniro ryo bari hagati y'umwigeme yizigamye mu rugo n'umwigeme atizigamye tubivuga uko? Mbega mu rugo kuko mu rurimwe ngira muzi byinshi nivyo dushaka no mutuyagire. Mbega bamaze gushika mu rugo nica ikintu kica gituma ujya atizigamye byo muhunga byo tuma urugo rutagenda neza? Yego cyane. Cye ndibaza umuntu atizigamye kuva na kare ari muhiri wabo kwa na nyina no mu rugo kenshi birabagora bakarenga ibigo. Yego nk'ubu unye birashika umuntu umugafatirirwa akaja nko ku kazi, akaja nko hanze y'igihugu canka akaja mu ntara. Birashika rero wewe wamye urenga ibigo kuva na kera uri inkumi n'ubundi ukamucamo umugabo wawe. No kuvuga bimwe bavuga ati yakariye ni gata n'ubundi nibiguheramwe gose. Ni hamwe mbere usanga kenshi bari kuza bahanura uyu mugore wawe twamuye hagaranye n'abantu hariya kubera ko umugabo nabazi kungene yamusanze atamusanganye ubusugi acagira ati uyu muntu yamyancamo kuva na kera n'ibindi bambwiye ndavyemera. Bituma rero utagira ubwizigirwa kuwo mwubakanye. Mbega ko bakunda kuvuga ko umukobwa ategerezwa kuba ari sugi imbere yuko aja mu rugo rwiwe. Mbega umuhungu wewe nawe nyene twavuga araba isugi? Umuhungu yari bavuga isugi ku muhungu bavuga ku mukobwa. Bavuga ku mukobwa. Muka n'abahungu bubaka izabo bataramenya abagore bariho
sinzi gusa ko kiva ngo nisugiye yayisugiye kiva ku mukobwa muga n'umuhungu yuba kugwiwe atamugorazi atamwigemazi bariho muga ni bake mbega aho icyo cyeyi cyo kumva yuko umukobwa yari amaze kumenya umugabo imbere yuko yubaka mbega aho ku muhungu ntago byohavura bitera ikibazo nko mu gihe ari mu rugo yari amaze kumenyera amenyera n'abakobwa batandukanye akacazana nk'umugore agasanga we yarizigamye ariko umugabo we amenyera abakobwa benshi aho nta kantu byotera naho nyine bitera ingorane n'ivyo nakubariye ko umukobwa no ku muhungu hose bakwiye kugira indero imwe urabona nk'umuhungu nawe yakuza agenda mu ngeso y'ubusambanyi ntashaka kubumbwa n'umugore umwe oya biramugora aca agomba haroye hose aza n'umugore nato bashira mu nzu akabasambaniriza niho hagiye uco usanga bavyaye abana hanze kandi abana benshi batandukanye n'ubuzima bwo urabona ko bugoye ukaca usanga urugo rwiwe rujya yubatse neza ruzwi n'amategeko uramunaniye kujera kubera afise abandi bana hirya no hino adashaka kubarira ngo bikunde ku mafaranga ya rasiyo canke kubambika niyo ibingorane bigatuma rero umugore wo mu nzu bama baryana rero birashika rero uko umuhungu kugira ngo yemere ikosa ntibikunda ko umuntu w'umugabo yemera ikosa apfa yihagarara ko agapfa yishigikira muga akabona yuko amakosa yama ku mugore imisi yose twebwe rero nk'indera abavyeyi baduhaye baratubwira bati bibondo ejo nejo bundi ugiye mu rwawe uko gubakwa nuko ejo naho umugabo yoba afise ikosa ukaba wari mufatanye mugabo ukabona ko agukankamiye canke atanavyemera wewe emera ucishe bugufi witonde ucishe bugufi ubone nyine nk'ubihevye kugira urabe ku rugo rwawe ruguma rutera imbere kuko haragera igihe umugabo nabonye ati burya yari yarambonye kandi nubwo namukankamira bigiye ambwira vyari ivyo kumbure hari abandi bambonye bayimubwiye akaca amenya yaza arikosora kuko abonye ko n'umugore amaze kumenya ko agendera mu ngeso mbi kenshi hari n'umugore acavuga ati nanje nari narabihevye narabigiye muri imwe canke kabiri none ko umugabo wanje aguma agenda reka nanje ngende hari n'ubikubwira ngo nanje kugenda nanje ndagiye mugabo iyo sindero faso ego umwana w'umukobwa yamye azigama ibanga no mu rugo umumama yozigama iryo banga ry'ubukenyezi ivyo biheba bikamuhesha icubahiro nabaye mbega hoba hari itandukaniro hagati y'umugore n'umukenyezi n'umugore itandukaniro nibaza ko ryo bari hari urabona umugore nuwo wese yamaze kumenya umugabo hanyuma umukenyezi nawe barakubwira ko umukenyezi ari umuntu yizigirwa numwizigirwa w'ubuntu n'ijambo nukuvuga rero hariho n'ibintu baravuga ati burya abakobwa bose ari gusanga ari n'abagore kubera bitaca vyiyafisha ngo tubibone mu maso ye ukabona ari umwigeme atagira umugabo ari umugore ivyo biriho nukuvuga mu ijambo rimwe ni nk'umuntu yoba yaraciwe ince nk'umuntu baciye ince aba ari umugore rero barashobora guca ince twe ntitubimenye n'urya muntu ntabimenye akamuvuga ngo ujya n'inkumi ngo nta mugabo araronka babana ora ari umugore hama rero umukenyezi nawo umukenyezi n'uyo muntu afise ijambo niteka mu rugo rwiwe kandi azi gutunganya neza urugo rwiwe ahabaye no mu babanyi no bifata nk'uko mbega ho nk'abigeme navuga ati abigeme bakiri mu ugwaruka mbega icyumviro cyo kuvuga yuko umwigeme nawe yo kwimenyereza gukora nk'akazi imbere yuko aja mu rugo mwe mubifata gute ivyo onye umwana akura mu nzu kwa nyina uwo mwigeme ntiyoshobora kumenya gukora ibikorwa atavyigishijwe na mama wiwe twebwe abavyeyi twebwe duhamagariwe kwigisha abana bakiri bato nk'abo bana jewe burya ndabigisha ibikorwa kweri bakabikora ugasanga umwana akoze ivyombo urabimubwiye uremera ugaheba natwe dufise amasana ameneka uremera ukavuga ati jya mena ndaheba nawe yo mena abiri ndaheba mugabo avyige ukamubwira ati mwana uno musi niwe woza ivyombo kugira bimenyere uno musi yogeje ukamubwira ati warongore mu mazi ayahe ukacumubwira ati ayasi meza akira yandi mazi urongororemwo uko ubundi ukamwigisha nko gucumba ubugari urabona ko abakobwa benshi bagora kumenya gucumba ubugari uraheba agafu gakeya ukamubwira mwana shira amazi ku ziko hama wige gucumba akagari ucumba akagari gatoyi ushobora hari agacumba akagashobora akagafungura kamunaniye naho ucumubwira ati ako kareke hama uzoza ugira uko ukamumwigisha kugira ngo
akura bimenyereye no kuvuga rero umwana w'umukobwa atize ibikorwa byo gukora kuva kare amaze kumugura ntavyo ashobora none utahora uteka umuceri ibiharage umenye gucumba ubugari ntuvyigira ku mugabo nibo babandi baje kubaka izabo akagomba ko bagenda bagura icayi mu hoteli bamuzana gitetse ninjye akagura izitetse ivyo navyo umugabo arakubwira ati je nazanye umugore kugira ngo fungure indya nipfuza indya nisumiye hama umugore azitegure neza tuzige duhage kuko urabona indya zosumye hirya ntizihaza neza canke nawe ugenda guhaga ku mafaranga menshi uburyo bwo guteka mu nzu burafasha akabaho na economy nuko no bivuga none nko mu gihe naho hariho imiryango abavyeyi usanga bakoresha abakozi gusa ugasanga abana babo babigeme ni gusuka igisuko ni gusongora inzara kwitaho nyene ibintu nk'ivyo nk'abo bavyeyi bobo mwobahanura iki yo abavyeyi twobahanura yuko atari iryo sira ragiza irarya barondikazi ntibashaka kurera umwana uko umwana niyo bugu gusokoza imishatsi niyo bugu gusiga inzara niyo bugu gukina gusa ya umwana wo mwiza vyose kuko aba bakozi mengo sinama kontra akomeye basinya urashaka kuba uri kumwe n'umukozi umwaka umwe imyaka 2 mu nyuma akagenda nakwebwe ba mama mu ngo tubayemo nka jewe akarore nitangiye ko karorero yego birashika nkaronka umukozi nkamukoresha mugaje nta mukozi yinjiye mu cumbi wanje naho no bamfise imbanyi gira ivuke ndavyikorera mfuma ndabikora nicaye kuko ni ngisombi ejo hirya yejo nungwe ku mubone mu gitanda genda usase mesa amashuka genda usase gira ibi ejo hirya yejo bizogorana utarihuri wewe ugende nko ku kazi umubona sigare ngaho databuja swate yajyame umukobwa amusange ngo hode ngo nahice gusasa igitanda we ngo muracasinziriye ibizo mu nyuma ntawo bimenya kuko shetani nawe numuja asha no kubatera bivuye kuri uko kuntu akazi kose mugaha abakozi ni bibi umwana biwawe kugwe kurugero bagezeko uzurabigisha kuburyo n'umukozi umubuze mutamaramara hamwe n'umupapa w'ugo rugo avuga ati ni vyiza umukozi wanje atahari abi wanje barabikora nabijya bimuha intege zugushima yuko nkatwego bakenyezi tuba twareze neza abana kandi tukabereka yuko ejo bakuze bakaja mu zindi ngo bateza gukora bakazuba ba nyina bukwe babo basebukwe baramo babo baramukazi babo bakabubaha bivuye kungene bamuhaye indero ibikorwa navyo umukozi naravye ati ubu ko ngiye bakaca bavyikorera rega ari aba mama dushangashirwa niyo umukozi ari ngaho umunyatabikoze ukamubwira ati icarage nari ndabikora ariko ntabishobora ukabikora kandi noneho n'umukozi araryoherwa iyo inabuja afashe igikorwa cyo kumufasha nko kumesa guteka nabo nyine birabaryohera cyane bakabona ati naho ndiko ndakora kano kazi basanzwe bimenyereye kanatsinda niko tunabibigisha aho rero ko turayaga tuvuga ko umwigeme ukuntu akwiye kwitegurira kuja mu rugo mbega ujya nawe amaze kuba umugeni ujya amaze gushika mu rugo mbega yo kwitwara gute ku mugabo wiwe yo kora iki kugira ngo urugo rwiwe ruzobe ari urutumbereye rumeze neza atakanenge canka gatose nego cyane kugira ngo urugo rw'uyo mwigeme yagiye mu rugo rwiwe ngo rurame hariyo ibintu byinshi bihinduka urabona kera ukiri inkumi uri wanyu warabwira mu mama akuvyara ati mama nshaka kuja kuraba abagenzi je nanje uko nakuze ndinze mvuga ati ngiye kuraba abagenzi mama ntiyanyankira kuko nava muhira gake rero muri ico gihe amaze kuba kugwiwe acamenya yuko bimwe byo kuyerera agenda kuramukanya hariya siko biba bikibaye urasaba uruhusha uwo mubakanye arukwimye ukaguma ngaho ugatekereza aruguhaye akaruguha mugabo rero ntiwamusaba impushi imisi yose ushaka kurusaba rimwe mu mwaka nawe no urusabye rimwe mu mwaka ndiyo rukwiye nuko mbona umwigeme yo kwitegurira kuba kugwiwe akamenya ko agiye muri Barundi atari bimwe mama we yavuga umbure mama wawe arashobora no kumukoshereza akavuga ati no musi nufungura mugakwerisha ko iryo muvyeyi girirwa nirirari usangura mufunguri mbega none uyo mugeni wacu uburyo akwirero kwitaho umugabo wiwe mbega yokora iki yo bigenza gute kuko tuvuga ngo hirya no tuvuga ngo umugabo ngo ameze nk'umwana umugabo ameze
nivyo umugabo ameze nk'umwana kandi umugabo umufashe neza ntareka kugukunda muri ico gihe rero uramenya ati uyu n'umushinga nayo wanje umufasha wanje nawe ko aba yaraguteye iteka akagukura iwanyu akakuzana mu nzira nziza inzira itomoye nawe urakwiye kumutera iteka n'ababona bakabona ati naka bipfuye ko nka mugabo yazanye umugore amwubaha umugore akora neza ibyo mu rugo nyene umugore yakira abantu umugore aganiriza abantu ivyo birahesha iteka n'uwo mugabo yakutwaye hanyuma rero mu byerekeye kumukorera kirazira ko umugabo abandanya y'imisuri mu nzu yararongoye kirazira ko umugabo ateka akaja mu mashiga guteka yaranzanye umufasha ivyo biboneka nabi hanyuma kumesura rero ngo wishakiye guteka avuga ati sheri rikagenda gutekera agasosi kameze neza wumve nanje ukuntu nteka ivyo je sinobishima kuko nk'uwo tubakanye ntavyazi n'ivyo cyane umurege ndabona agira oya je ndavyikorera je ngenda bikora iyo mfise umukozi akabimfasha ntabwo nobwira umugabo wanje ngo je ku mashiga uteke canke ngo avuge ko yoteka je nkavyemera ndinga ntibikunda hama rero kugira ngo urugo rero rumere neza rugira akanovera ukamenya yuko umesuye impuzu z'umugabo bwiza kuzigorora mu gihe urondera akanya nyene bikaboneka ko ushaka kuzigorora yego hanyuma ukamenya tumufasha wanje mu gitondo mvyuke kare ndamuronderera akayi agenda anyoye akayi yego ukamenya uti mu gitondo umufasha wanje agira afate rugendo canke agira aje ku kazi ukaraba impuzu yambaye ko zimeze neza ukamukontora ukaraba yuko zijanye nk'ishati n'ipantaro ukabona ko bijanye n'ibirato ukabiraba mbega n'amasokisi ukayaraba ushobora kuvuga ati sheri iyo sokisi nimeze neza ati canke naho ntijanye n'izo mpuzu wambaye ukabimufashamo ko hari igihe aba ariko arihuta ntabimenye hanyuma rero umuvyeyi w'umupapa ukamuhiteka mu bana biwe kandi abana bakamenya yuko nawe wa mumama uhiteka umufasha wawe n'abana baca bamwubaha kandi abana bakamenya ati hari ahantu mama ageza kutubwira ikintu na papa kenshi nk'abapapa ko badakunze kuza barakurikirana iby'abana cyane iyo umwana akosheje arawo mu mama uvuga ukamenga abona umenga twobara utuntu tugukina muga nk'umupapa avuze n'akacabona ariko papa ninza avuga reka nyaruke usanga umwana arikosoye icyo gituma avuga yuko indero itangwa n'abavyeyi bose hari abapapa badufasha kurira abana n'abandi barekerana ngo abana ni gwawe naryo by'abakobwa ni gwawe ni uzobaha indero oya no hanwa n'abandi bavyeyi yuko indero itangwa n'abavyeyi babiri yego hari abantu benshi kenshi abapapa ukunda kumva nk'umwana w'umwigeme iyo yakoze neza ku buzima bwiwe umva ati naravyaye kweri ariko nk'iyo yakoze amakosa ajya amakosa ntabarizwa umupapa ataja ku mumama ni kubera iki yego barabivuga yuko amakosa y'umwana atukwa nyina indero itanze wa muvyeyi kuko niwe buri hafi y'umwana kenshi nkuba abapapa urabona kenshi ni gake ugenda mu rugo rw'umuntu ugasanga y'umupapa ni gake benshi bari ku kazi batahabwije no kuvuga rero wa mumama niwe uhamagariwe kwegera abana bawe kubaha indero kuko ejo hirya y'ejo umureze nabi batotwinga wo wa muvyeyi utatanze indero ngurira nabi ugatukwa n'abakwe nuko bimeze no kuvuga rero ahanini indero y'abana twebwe mama tuyitanga urabona nk'abana bariko baraja mu bigero nk'urya mukobwa wanje afite imyaka 13 no kuvuga ubu ndatangwe kuza ndamwereka ibintu byo gutinya nkamubwira ko ateza gutinya kugendana n'abahungu kuko ni cyo kiringo ciza agezemo cyuko ndamwiyegereza tukaza turaganira nkamuganiriza ku bintu byabo bakuze kugira akura bitinya ejo hirya y'ejo aronse umuntu agomba kumuhenda ngo ndakugure telefone ivyo akaba yamaze kumenya cyane rero umwana kugira bikunde neza nuko wa muvyeyi mwere ku rukundo kamubwira mwana agenda gukunda sheri wanje kugira ngo nejo muri cyo akeneye akigusabe kuko utamubwiye ko umukunda ubwo umuto kamanya wose wagipfuwe washano adoca kurabona yuko wewe umuvyeyi utamukunda ejo hirya y'ejo rero abahungu bamubwira ati sheri wowe utahora bimubwira abona ko umuhungu ashaka kuryosha nyene akubwira amajambo nyene aryohera ugutwi nyamara acavuga ati yo bwabundi hari umuntu ambwiye sheri ingene mbayo muhira abantuka akaca ajana nago
kaca yibaza ko ari kumukunda oro no kumutemvya rero twebwe abavyeyi tuteza kwegereza abana bacu kubagira abagenzi yego nawe bagira amakosa birashikaho umwana agize ikoso cy'umutuka brisike mutabiteguye mukakagera igikamubwira ati ngo hano mwana wanje bijya byose byabaye nabitewe n'ishavu kuvuga nkankama ariko bijya birashikana twebwe byaradushikiye rero ntuzobugisubira aho umwana acabona yuko ari kumwe n'umumama mukunda umuvyeyi amukunda nyene gose nkuwamwibarutse akaca tandukanya urukundo rwa mama we yamukuye mu nda n'ubundi buhike biva kukungene wamuretse yego mbega ho kuko twayaze kenshi kubigeme n'abamama bari mu ngo mbega ho umupapa ni iki ukora kugira ngo abe umutware mwiza mu rugo rwiwe neza cyane umupapa nawe nyene kugira umutware mu rugo rwiwe abanza agakunda umuryango we yahawe n'umukama Imana yamwezagije ibo ndateza kubakunda uko bari kose hanyuma agakunda n'umufasha wiwe nka jewe nkubatankunze ncashavura ncamvuga bwa bundi nunkunda kumbura ushaka ko nipfira ukazana uyundi bivanye no kungena mubanye ariko rero n'umupapa ameze neza nyene ashaka ko urugo rwe rumera neza niyagiye kukaza arabasezera ati bane banje n'umufasha wiwe akabaza ati ndagiye nabati kwa heri ugira akazi keza nako kajambo tuba tumwerekeresheje ku kazi karamutuma arema akabona ko avuye mu rugo natwebwe nuko nyene iyo tugiye turamubwira ati turagiye atusigane na Yezu nawe akatwishura ati namwe mujane na Yezu ako kajambo kagenda katunezereye tukabona ko turi kumwe n'umuvyeyi nk'ubu abana babonye papa w'abatawuhari nk'akaroro nk'agajewe yaba nabonye se batari hari araye n'umunsi umwe atari ngaha uzumva bafata telefone papa turagukumbuye uzoza ari yarese ngo amazi imisi 3 aza kuza amatelefone yamurenze papa turagukumbuye uri hehe uzoza ryari nivyo birerekana urukundo rw'umuvyeyi afitiye abana kuko nabana bacamukunda muri make rero ngo dushaka kumenya nko majambo make uburyo umutware akwiye kwitaho umufasha wiwe yego ibintu dukenera ni byinshi bashaka kubugwaye akakuvuza wakeneye cyo wambara akakwandika hari igihe yaba yasitaye n'akanota akavuga ati tuje gutembera agafata umuryango wiwe mwese mukagenda gutembera namwe ngaho murahabonera ikigwa ko abakunda yari gushobora kugenda agahitana uyundi muntu hari yayishakiye akagenda akajya mu mafaranga yiwe akayahetse naho mu mwitwarira mugabo umupapa mwiza ryohera urugo rwiwe arabona ati nanje abanje ndabagafana kandi noneho nyagafana singombwa tusohoke tugende kure naho tuba turenga haraka tumira tukakanywa n'umupapa ameze neza yibuka ko natwe tunyotegwa kujya nyotegwa natwe tunyotegwa kujya dushaka kugira ibiryoshe akabiduha tigenda musumi imezu yego nta ngorane kweri je mfise ku mupapa w'abana oya tubanye neza mu bukene dufise uko tubayeho kose turabishima kuko turabifashanya n'akarimbi kuri n'urukundo yego bakunzi ba Royal TV rero reka tugarukize ngakuniganiro cacu kuko nashaka tuyage ko ku bintu nyamukuru bitandukanye by'abantu haba kumwigeme cyangwa se ku musore bari kubitegurira kuja mu rugo nabo bageze kwiya ntambwe yo kurujamo nyene indani kugira ngo bamenye ukuntu bashobora kubibamwo ivyo bashaka kwitwararika n'ivyo badashobora gukora haba ku ruhara rw'umutware no ku ruhara rw'umugeni yari Bella Shaka yo kuri micro za Royal TV mu kiganiro ingo n'imiryango muzakoma mukironka kuri Royal TV Burundi reka dushimire no mama wacu yaduhaye umwanya wiwe kugira ngo adufashe mu kiyago abafashe namwe muko muradukurikirana ugwaruka gwishiruri kuri rezo socio ahandazi benshi bakurikiranye ikiganiro reka ndagushimire wowe waravyiganiro gushika aha urakimara Imana iguhunda umugisha mwinshi cyane ntuhengeshanye gutora iganiro ugisangize n'abandi kugira ngo n'abandi bose bashikigwe n'iki kiganiro reka ndabifuriza kugira aho muba mwubahwe Imana ibahunda umugisha tuzosubira kandi naho ubutaha bye bye Mutangwa muri Royal TV bizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe tutarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Royal TV ibiganiro byiza muzobisanga
bigacika Roy TV